Marcus Rashford yakinye match yiwe ya mbere mwambaro wa FC Barcelona muri weekend aho bariko baratsinda ibitsindo bigira kuri 3-1 kaya kipe kitwa Vissel Kobe n'umugwi wo mu Buyapani n'umugwi waciye mu mukinyo wa FC Barcelona Andres Iniesta avuye muri FC Barcelona n'urukino ubona yuko yakinyemwe iminota 30 Marcus Rashford yagomboye yagize uruhara no uvuga mu kigitsindo ca Barguich yakinyagomboye benshi bariko bavuga ko ya performance neza. Yes, ni debut nziza ya Marcus Rashford ku rukino ubona yuko gwa rukino bagiye muri pre-season hariya mu Buyapani urazi ko bari batevye kujayo ariko urukino bakiye ku munsi weje saa 6 batsinda ibitsindo 3 kuri kimwe ariko n'urukino rwaboretsemwo abana bakiri bato kabisa ameze neza. Uyu mukinyi Rooney Bargi bamukuye muri FC Copenhagen yarasizemo igitsindo akakana kitwa Pedro Draw karakirana cyane ku myaka 17 kavuye ari muri La Masia muri Barca Athletic agabashamo igitsindo ndetse cyambe cyo cinjije Eric Garcia ariko witwa Miyashiro ku butso na kabiri kuko bagiye kuruhuka ari bitsindo ari gitsindo kimwe ku kindi ariko aba bana babiri rero vyumvika yuko Hansi Afrika avuga ati ndaryohererwa n'abana bakiri bato ingene bariko baranyereka impano zabo ingene abakinyi beza baryoherwa avuga mu badati Rashford gute ati Rashford umukinyi mwiza n'abakinyi bagenziwe babona ngo n'umukinyi yitanga gose hari aba video na basoye umukinya bari imbere aza inyuma kugara abuza mugenzi we ko ashobora kwa aduga rero ni kintu ciza Rashford avuga ati nzokora ibishoboka vyose kugira ngo n'uyu mugwi dutware ibikombe nzoshora ko bishoboka vyose mu mwaka bazobeburije kungura kandi n'amafaranga novuga si menshi yiwe dasha na miliyoni 30 bashobora ati jewe nzokora ibishoboka vyose uyu mugwi ndawugumemo muri Barca muri vestiaire ya Barca bariko novuga bariko bashigikira cyane gose yuko witwa Rafinha yoba kapiteni muri no sezo kuko hari anye nta muntu numwe agihanigero witwa Marc-André ter Stegen yuko yobandanya bakapiteni bivanye na comportement ariko arafisha novuga ku ruhande rwa FC Barcelona kuko no bariko baragira ama brad offer novuga na equipe ivuga ati none wewe ko dushaka ko gusohoruka nka ibiki ibintu nk'ibyo ariko bose rero novuga nta numwe novuga ariko arashigikira yuko Marc-André ter Stegen yobandanya ba kapiteni wino equipe narijya banamugize n'umunyegoro agira gatatu wa equipe rero benshi ariko bashigikira yuko Rafinha yoba kapiteni wa Barcelona muri no sezo ni kintu ciza kuko twabonye aba kapiteni adahari uyu ter Stegen rero vyumvikana ati twarabonye yuko ari umurideri mwiza uyu yagira gatatu kuko babiri bambe kuko hariho ter Stegen hagacasubira hakabaho uriya munyayirigwe uyu yitwa gute Ronald Araujo ariko ko atakina imvune iki uyu gacaba umukinyi wa Kizigenza rero bararanye vyifata neza bimeze neza ari bati uyu turashaka yuko atubera kapiteni sinwaze ko Hansi Flick yovyanka niyo vyanka karatsinda uyu Andre ter Stegen urazi yuko ari yagiye gukorerwa operation azomara hanze amezi 4 ari agwaye rero vyumvikana nto mu kontako nikiriho kiravugwa yuko Ronald Araujo ariko arere ku imiryango ubu FC Barcelona ngo iriko iraraba ryiza umukinyi Dayot Upamecano wariya muri Bayern Munchen ko yoshobora kumuzana ngo kuko uyu mukinyi bashobora kumwikura n'umukinyi yerekanye gusubima cyane gose Alonso sinzi ko ari imvune canke iki ariko murazi yuko umukinyi atarabwa ryiza muri FC Barcelona ivyo bakoreye l'année passée bakugwana na Paris Saint-Germain ivyo bakoreye ubu unye bakugwana na Inter de Milan bariko baragira amakinga rero kuri uyu mukinyi bavuga bati ko bashobora kumwikura rero ni FC Barcelona ivuga ati Ronald Araujo turashobora kumusohora bariko raba Dayot Upamecano ko bomuzana ariko Rafinha bavuga bati turashaka yuko aba kapiteni umugwi wa FC Barcelona muri no saison iza muri no saison iza
no weekend novuga niho yashika hari i Londres hamarasinya bamuha amasezerano y'imyaka 5 ariko kandi ni Gyökeres agiye kwambara nimero 14 muri Arsenal ziba zidasanzwe zambawe na n'umurejande wabo witwa Thierry Henry. Rero bishimiye nizagiwe abakinyi batandukanye novuga ba Arsenal. Uyo rero ni Gyökeres yamaze gushika hari anye yitezwe cyane gose novuga muri no mwaka bivanye na saison nziza cyane gose yagize mu mwaka uheze muri Sporting Portugal. Mbega Arsenal iraza gukizwa nande muri no saison canke ivy'umupira nyene biraza kubandanya bitangaza benshi cyane gose. Nivyo rero kumbure novuga tugiye kuba swat Arsenal iraza kuza novuga ishwanyaguza, swat iraza gutangaza niko bimeze. Ariko hagati aho twabonye yandi ma transfer kiki yabaye novuga yanyarutse cyane gose nka transfer witwa Luis Diaz muri Bayern. Hambavu yaho twariko turiyumvira ati mbega biraza gukundira Liverpool kure kurundi mukinyi nyuma y'umukinyi novuga babuze Diego Jota novuga babuze batanka mu buryo butangaje. Urupfu rw'iyo rwababaje benshi burya nta muntu yari yiteze yuko Liverpool iza kugira gutya gutakaza uyundi mukinyi, ariko wewe ntiyapfuye gusa yayivuyemo yerekeza muri Bayern witwa Luis Diaz. Igenda giwe wagyakiriye gute kiki? Luis Diaz n'umukinyi ubona yuko we ku masezerano yarafise ivuga yuko yavuga ati sinariko ndashima na gato ingene kumbure ngira ngo agafaranga mpembwa, ati ndashaka yuko banyongera. Ibi navyo ni bimwe Arne Slot yaje avuga bamuge bati gerageza wubake squad nziza ata bintu vy'umurengera biba. Ubu ni migwi yose iko yabikora Alonso no muri Arsenal muri za Real Madrid zande bavuga bati nituzana abakinyi cyaye batunaniza n'abahari cyo batunaniza. Rero vyumvikana uyu avuga ati mu masezerano mfise gushika muri 2027 sinifuza yuko noguma ngaha, atakwekana yuko ashaka kugenda kuko ashaka kuraba handi hameze neza. Liverpool kurabiraba nyuma yo kuva mu kiro cha Diego Jota murazi yuko babiravye uyu no mugwi Alonso winze amafaranga atari make Liverpool. Winze amafaranga atari make kuko Liverpool no mugwi watwaye igikombe ubwa mbere na mbere cyane cha Premier League. Utwara igikombe cha Premier League, uyu mugwi waronse amafaranga agera ku miliyoni 180 z'amarivre sterling. Urumva muri Ligue des Champions amafaranga baronse aho bageze baronka miliyoni 85 z'amarivre sterling. Vyumvikana n'amafaranga binjije mu vyo badandaje. Mu vyo badandaje vyumvikana yuko ama revenus commerciaux bakoze bashoye kuba binza amafaranga agera ku miliyoni 700 y'amarivre sterling. Vyumvikana amafaranga menshi Alonso. Ivyo vyose baheza amasezerano bafitaniye na Adidas yazana amafaranga agera ku miliyoni 60 z'amarivre sterling. Uravyumva? Rero urumva ko amafaranga atari amafaranga make. Liverpool raba kuti kuri amafaranga yose naco gituma ni no mugwi we wifitiye uburenganzira bwo abakinyi amafaranga menshi kuko bamaze saison ziba batagura. Barasoye abakinyi benshi ntibagura abakinyi abaza baheje amasezerano mu migwi yabo. Rero vyumvikana bari bafise uburenganzira bwo kugura ku mafaranga atari make. Rero ko mu mafaranga bazanye kuri uyu Florian Wirtz barazana ku miliyoni zirenga 145 menga ne wamuzanye ko barazana uyu Frimpong miliyoni zera kuri 40, barazanye uKerkez baramuza ku miliyoni 50. Uyu rero uyu Ekitike ni vyabaye kuko babona bati turashaka umwataka. Bari bashaka gusohora domaine barati tusohoye Luis Diaz tugasohora uyu Darwin Nunez ariko ashaka kuja muri Napoli, ariko Napoli yarabivuyemo ivuga ati wapi mukinyarazi bintu mutwara, ariko biravugwa yuko ariko arifuzwa mu Barabu uyo nawe ashaka kumusohora. Rero ubu inoti ikiraza Bayern Munich naravyumvise bavuga ati twebwe Liverpool ati duha miliyoni 80. Munich ati wapi kabisa ati twebwe dufise 75,
ariko babiravye umukinyi ariko ashiramo inguvu byo gushaka gusohoka baravuze bati ntidushaka ikibazo cyo kugira nk'icyo twagize kuri Trent Alexander-Arnold reka bakitwa ushaka gusohoka nasohoke baravuga bati nta kibazo zana izo miliyoni 50 mu kinyagene kuko bari bamaze kumva Alonso yuko umukinyi Alexander Isaac yamaze kumenyesha hariya kwagomba gusa kwa Newcastle ati jewe ivyo mubarabu nabikubise ubuhiri sinkeneye ati rero je nshaka gusohoka Liverpool maze kuvyumva aravuga ati jewe mugwishaka kugendamo ni Liverpool vyumvire ko bamuganirije Alonso rero baravuga ati reka twemere izo miliyoni 50 dushireko izindi miliyoni uno munsi canke ejo bashobora gutaka offre yabo ya mbere kuko numvise Newcastle nayo Newcastle gamana iyo yumvise ko umukiye ko ramurondera bashize ku miliyoni zire kwijana 187 ashaka gushikana imyaka amajana 2 ariko kuri uno munsi riko biravugwa yuko uyu mukinyi baza gutanga offre yabo ya mbere ndavuga Liverpool ariko rero Luis Diaz wewe bitegekanijwe ko uno munsi Bruno mwanya ariko arerekeza hariya mu Budage ku munsi wejo azokora ibipimo by'amagara yiwe acha sinya amasezerano rero vyumvikana ivyo tayari vyarangiye miliyoni 75 Liverpool razironka rero ibisigaye nuko offre yabo ya mbere kuri na musha ku munsi wejo barayikubuta ku meza bati wonye Newcastle ino turayemera haba barabe ingere bigenda ariko kuzana Alexander Isaac ati niyo objectif yawe kandi Isaac aravuga ati nta wundi muguje nkeneye ati kuko no mukini azimvye Manchester United iramukoze kira irashara bwate hapo atawoni tukorako Liverpool yari kuriyemera mbona ni Liverpool yatawukana umukinyi ayo bayubatse neza wa muntu cyane yo bayubatse neza kuno munsi yovuga ati ego nimba uyu Darnez bo musohora bagasigana Cody Gakpo Cody Gakpo ku ruhande rwa hariya rukina rwa Luis Diaz igabwa ati nimba James bakinyi babiri Alexander Isaac mu backup ekitike ayo bihagaze neza kabisa cyane kubusati zimeri 9 yo bihagaze neza gose rero nuko bimeze yindi transfer novuga yabaye muri weekend ni transfer ya Joao Felix mukinyi yari yitezwe novuga gusubira muri Benfica ku miliyoni 75 Benfica yari yatanze kuri we kandi vyasa nkaho bemeranije ariko uitwa Arnasel hariya muhara yaravye Benfica bati mwebwe mukinyi nkuyu unye ntimuzi twebwe hamwe yozi wacu uburyo twoba twungutse kuko aracari na muto uitwa Arnasel abaramukatishije hari anye mu Barabu ni uitwa rero Joao Felix agiye kuba novuga atigita ari kumwe n'uwitwa Cristiano Ronaldo ku miliyoni 30 Benfica yakubise Chelsea miliyoni zigera kuri zingahe zigera ku 75 ariko Arnasel baraza bati hano turengeje ko zitanu nta nkeka biharuro byoca bihinduka bakaca bamuduhereza rero niko byace bigenda hariya anye rero Joao Felix yaciye agenda hariya kwa Arnasel ariko ku myaka yiwe yavuze ati nta kundi reka nigire mu Barabu nirira amahera y'Abarabu 30 hariya anye cyane gose Alonso ibi vyerekana iki wibaza ibi vyerekana yuko uko ndabibona harimwo ukuboko k'umugabo Cristiano Ronaldo avuga ati jewe Arnasel kuko yarayuka kongereza amasezerano ongeye uyu Cristiano Ronaldo muri ino sezo bari bakoruganya babwira ati je ngene kwigira kubera nta gikombe turiko yes urumva uyu ikintu yakoze Alonso yavuze ati mu mwaka uheze aravuga ati iyi ekipe yiwacu irimo abakinyi bakuze atakintu cyose bako ratanga n'abahari nta experience bafise ikomeye ati ziza Al Ahly ziza Al Hilal zize zikaduhagarara ko Al Hilal yatwaye ikombe kabiri kose bikamushavuza uyu afise novuga ko close yiwe wamwemereye inoti mu gihe utwara igikombe cyande cha champion uyu mugabo afata amafaranga menshi Alonso umugabo akunda n'amahera
oya baramuha risesi uyu baramuha yumvire n'inzu afise n'inzu bamupangiye ifise byose ifise abakozi baga kuri 60 bamukorera aronse urumva rero vyumvikana aravuga ati yo Felix c'est vrai n'umwana kiri muto afise ko experience kwihari Buraya c'est vrai n'ivyamukundiye hariya i Buraya yaciye mu gikomeye Benfica araca muri za Chelsea ari muri Atletico Madrid za Chelsea FC Barcelona ciyeyo inde Felix yaraciye FC Barcelona Milan AC hariya asubiye hariya agasubira hari ariko aravuga ati burya jewe Cristiano ndakeneye abakinyi nk'aba bagifise agasukari gakwiye bashobora kumfasha vyinshi kuko aba Sadio Mane bariko barakura hari vyinshi batazoma rero niyo wa Felix kumbere baganira ati wa mwana we nimbugiye hariya Benfica izobona ati wewe nta kinini ugiye kuzana gikomeye ati reka tuguhe izo miliyoni 5 ariko ugiye hariya bashobora ati wewe ingo turukubite kuri sezo imiliyoni 12 abona amafaranga menshi cye 15 yes urumva na amafaranga menshi cyane gose bishobora rero kumufasha yuko ashobora kuba aronka akantu keza kazomufasha rero ni transfer kuri bamwe bavuga bati ni transfer itaribereye kuri uyu mwana akiri muto ariko kumendeza irabe ku makipe nka yose upfa wigira ngaha yewe upfa wigira ngaho kwajya amafaranga yiwawe kise ko dashobora kukiburaya muri seziza nk'iko twawe yuko ba John Duran bagarutse rero nuko vyifashe kuri Joao Felix yamaze kwerekeza hari anye mu Barabu agiye kuba rero agiye kuba akinana na Cristiano Ronaldo muri sezo iza muri ekipe ya Al Nassr muri rusange nuko ariko kandi ku yindi transfer yaheze kiki ni transfer no mukinyi yitwa Granit Xhaka muri Sunderland Granit Xhaka muri Sunderland kuva muri Bayer Leverkusen ni Granit Xhaka bona ko byari ko biravugwa cyane gose novuga ivagiwe muri Sunderland nako muri Bayer Leverkusen we yari yashatse novuga kugaruka mu Bwongereza rero hari biyago byari bimaze igihe ariko Sunderland yemeranyije na Bayer Leverkusen ku miliyoni zigera kuri 200 z'amayero kuno mugabo Granit Xhaka akabona rero yuko byamaze kurangira agiye kubakinira ekipe ya Sunderland izuzicicaro uno mwaka no mukinyi wa kera wa Arsenal ndetse yaranibere na kapiteni ikiringo c'imyaka 3 muri ino ekipe ya Sunderland iri kuri yubaka uravye abakinyi maze kugura iri kuri yubaka ni no mukinyi yabisavye yarabisavye aravuga ati jewe na undi mugwi nkeneye ko Leverkusen muganiye yero ugane na Sunderland nshaka kujamo niyo yavuze ko ashaka ati jewe nta handi nkeneye kuja atari muri inde atari muri Sunderland ati je nshaka kwisubirira muri inde muri Premier League kare mu mugwi atari yabe kuko nkike kize je kiranyohe kuko Alonso iyo uvuze ngo je nshaka kuja muri Premier League ukaja mu gukomeye niyo hano uzokina gake ariko umugwi uge deuxième division uge muri championship wewe ni ufite experience uburi harya rero imigwi myinshi ikikuraba urazi ko Sunderland imaze gukoresha miliyoni 130 na zingahe 135 n'ibihumbi amajana 9 muri ino mercato gusa miliyoni muri La Liga yose nzima muri La Liga yose nzima ekipe imaze gukoresha amafaranga menshi kuyisumba ni ekipe ya Real Madrid yonyene yabiziza Barca yabiziza Atletico Madrid yabiziza ande iyi ekipe iramaze novuga ariko na Atletico Madrid nayigeze kuri 150 kombi 150 nayo kwiragura abakinyi amafaranga menshi ariko izi za Barca zozo ntizivuga ariko uteranyije ama ekipe yose yo muri La Liga kuramwo Real Madrid na Atletico Madrid ariko izi zindi zose zice ziteranye uburyo bwabo bamaze gukoresha babushire hamwe nabihuriye
n'aya mafaranga ekipe ya Sunderland iri kwirakoresha urumva kubakinyi indwi maze kugura umukinyi yitwa Reinildo baramuzanye No One Sadik baramushikanye witwa Tarbi baramushikanye witwa Enzo Refi baramushikanye n'uwitwa Simon Andigra munya Cote d'Ivoire Simon Andigra mu Cote d'Ivoire arimo hariya anye witwa Habib Diarra arimwo ku miliyoni 31 bamuguze Simon Andigra bamuguze miliyoni 24 witwa Granit Xhaka na warashitse ubu ekipe babuse n'amahera menshi cyane gose niho bugereranya navuga n'imigwi hariya muri La Liga rero nuko bimeze ariko ku rundi ruhande muri Real Madrid biritezwe yuko witwa Mastatouono afata urugendo novuga muri nondwi kwerekeza hari Madrid kurangiza ivyerekeye transfer yiwe ndetse no kunigupima novuga ibipimo ndetse no gusinya muri Real Madrid yabemereye yuko muri nondwi ashobora kubashikira akaza gategurana n'abandi kuko champions ziri mu gutangura azategurana hamwe n'abandi nabo baramwiteze ni muri Real Madrid rero vyamaze kuba bimenyekana yuko bo bababwiye ati uko biri kose muri ko murakora ku mukinyi Rodrigo gushaka yuko abamukeneye baza kumutora ku 190 ati ivyo rero ntimushaka kubironka rero Real Madrid ngo yoroheje ubutima ati abaza kumurondera turashaka kuja munsi ya 190 ati abaza tuzogana munsi ya 190 ariko ni Xabi Alonso we yamaze kumenyesha ati mbabe mu bakinyi jewe ntifunze mbona yuko mu biharuro vy'iwanje ntababona Ferland Mendarimwo ni cyatangaje abandi yavuze yuko uyu mwana Raul Asensio ati uyu mwana kabisa just ndamuhara mu biharuro vy'iwanje bamwe batangaye nkuko kimakuru Diario Sport abivuze rero ni cyatangaje abantu uyu mwana debut wiwe tangaje abantu ingene yagiye arasubira inyuma rero kumbure n'inyani yifato yiwe kumbure Alonso avuga ati uyu mwana sindamubona kumbure niba ko asubira hariya niba bamutiza je bagira iki nawe biza ko nibivugwa mu mugwi wa Real Madrid ko kuri Kamavinga wewe yagati Kamavinga n'umukinyi mwiza ndashaka kumugumana ndashobora kumwifashisha ariko ntawe ubizi yuko ashobora kuronka kibanza ikindi yavuze ati ko kukubura Jude Bellingham umusubirizi we mbona nyezina ni Brahim Diaz ati ni Brahim Diaz nta wundi mbona niwe musubirizi we mbona kandi ikintu ciza umuhungu je nandi ndamwemera kabisa Brahim Diaz n'umukinyo yinjiye arorganiza neza kandi ko yitanga nuko hariya rero iburayi umugwi serukira gihugu wa Angleterre wabigeme warayitahukanye igikombe ca Euro kiki imbere y'abanya-Espanyol kazi mbere y'abanya-Espanye bagitwara inshuro zikurikirana abongereza yes abanya-Espanye bitakunze bahitana Bonmati hariya ba Alexia Putellas gitsino kimwe ku kindi hamwe bakina nande na Espanye ariko bikoza kuri za penalty umugwi w'Ubwongereza batsinda penalty zitatu kuri imwe rero Ubwongereza batwaye eho ya 2022 na nihenze basuye gutwara eho ya 2025 ubona yuko kabisa bavyitwaramo neza hari ubushimo bagiye buratangwa umukinyi yabaye umukinyi mwiza muri eho nkuko bisanzwe ni Aitana Bonmati niyo yabaye umukinyi mwiza yigenje neza hama ubatoye nk'umunyegori MVP wa final n'umunyegori rero wa Ubwongereza umukinyi Ubwongereza yitwa Anna Hampton niwe yabaye umukinyi yabaye MVP akira mu gwa Chelsea MVP wi final nuko rero vyagenze muri rusange kimwe ku kindi witwa Russo niwe yase ku 57 mu 55 hari hatsinzwe witwa Mariona bagako kindi ariko bakora kuza penalty Ubwongereza butahukana rero penalty zitatu kuri imwe yande ya Espagne batahukana rero igikombe ca Euro ya bigeme nuko bimeze rero Euro ya bigeme yatahukanywe n'Ubwongereza ikipe yitwa Bari
ekipe yitwa Bari ni ekipe igiye kugaragara mu cicaro ca mbere muri Serie A ivuye mu byicaro byo hasi. Umwe mu bakinyi babo hagati rero yabuze umwana, yabuze novuga umuhungu w'umwaka umwe. No mukinyi yitwa Mathias Verratti, nako no mu mwana yitwa Mathias Verratti. Ano mukinyi rero bace bahitamwo novuga kwanira bace bahitamwo kwanira novuga stage ya pre-season ndetse n'ama match amical novuga bari bategekanyije byose kugira ngo bahagaciro novuga bagagaciro novuga no mukinyi wabo hagati bamufashe nyene mubabaro bamufashe umubabaro